Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Tuntu wanabarije gashaho ukuguru kwagira kubore. Ikanu wewe ingene yemeye akansanga hiwawe akamvura nk'umwana wiwe amprise ari umuseruko. Kurya nabikubwira niko biri. Abaseruko tugowe rumwe shato. Muri bo harimo ibintu by'ibiharadabu. Akongera akabamwe bazima. Naraye ndavyiboneye condo. Vyavuye bigenda gute? Reka monde ngaha ndamwereke ko abarengeye tutarabana bakuramo Wowe nibiki ngaha? Mbega waraye mu gahinga komera ugutaburego. Wesha. Urakoze kunyizani. Idiri yanje ca ndayikora neza. None ngo tugende nimushaka ko ndakungurutsa. Cangiye ibugo nico gituma natsindutse. Umviriza mwana. Sa. Iyo moto yawe rabaho inyegeza hari inyuma y'igiti. Ndayengekeza kubera iki? None wo gutambwira, mbere ugukora iki ngaha muri kano gatondo. Nyegeza iyo moto none uze ndakubwira. Reka shaka kuntesha umwanya, ukaba udashaka lift mbwira nigiye. Ujaye utamfashije kugamba. Abandi chongira nkore wewe. No kimenya gute utakimbwiye kumbe kuguma weraguza. Nibiki? Aha ninze Mariza ndamukorera kumutse. Wowe shaka ko tuca tuvutura na moto. Sa? Mariza? Umukorera kumutse kubera iki? Mbega ubwo ni nyurumoki. Utikiga mwana. Urubintu kuravuga. Ushaka ko abaseruko batwica bakadohera. Mbega ibyo ukavuga nibiki? Webwo ntiwasaze. Wanyoye ibiki mbega? Uri kuri yumva wewe. Naho nosara birakwiye. Anza kuva ngaha Mariza atagihema. Wowe rindira gato indazagira shiki. Ushaka ko je mwami ndagufasha kwica? Ntabwo ibintu kurambwira. Asha, wewe icufasha nukuntu warandamurangije. Ibindi nawe utomfasha ujya ntananira. None ndakubaze. Mbe Mariza ugira umuhori iki? We ko ntarigera ndakuru nashwana mu kabari wanje. Ivyo vyakuriye nibiki? Ariko gabose. Ivyo gumumbaza nibiki? Bisha umurengero nanje nigezwa kwica umuseruko. Kif. None umurengero uvuga bishe ninde mbega? Ushaka kuvuga gutazi ko toyo yapfuye. Ibintu byarenze bice no kumbuga ngurukana. Aho rero warayenga mu gahinga ngurindiriye kwihora. Uri kurotwenga toyo yarapfuye. Ibyo abaseruko badukorera we ntacyo bikubwira. Oya. Sinotwenzwa n'urupfu rwa toyoyo. Ahubwo ntwenze wowe upfa kwemera ibitari byo. Wewe nyene nahandi ivyo ari byo byose gute kandi vyaciye kuri Kane Web TV. Ezubutone bwa toyoyo negereza kumuhora. Umva wemenya ko atari byo. Ijya konti hari uwayivye acayicisha ko ivyo yishakiye. None ushaka kuvuga ko toyo yatapfuye? Oya sindabivuga. Ahubwo reka ndamukwereke. Reka ndakureka video kari hano uvyirabire uyumviririze neza. Ndabaramukije mwese abanyarusange. Uyu ninde? Ama nashaka mfata kanya. Toyo nyene. Umviriza ahubwo ivyacu kuri Kanwa TV ivuga ko Imana. mbona ndacari mu Numvise wakiri. Cyariho n'ukuri gusa narakomeretse. Numvise wakiri muti. Ndavyumvise. Kandi mumfashe gushika. Ndakubwira. No kubesha uzingu. Ntuvyiyumviye none singivyo. Kumbe barabeshe. None gushika naho batwereka ikizi. Barabeshe nyene. Ntuze wame weme bica kuhinga ngurukara umenye ngo byose barukuri. Numva ntagira nico novuga. Mwana, ntuzu nsarishe ndagusa. Biguru musindira mukiguteka. Uko buratanumwe yacanye. Ahubwo nyene nikagura inanyarutse. Inzara iranyishe uzingene ibishamba sonzesha. Zatani nabigira ngo n'abajournaliste n'abarindobo zigaragara. Aramagiti. Ivyo by'abajournaliste byo bije gute? Sha abantu bivyiga ngeso gusa. Baganga bakavuga inkuru bakwiye mu kirere. None habaye iki? Kumona bashavuye. Ngo habaye iki? Wewe rero inkuru yaciye kuri Kane Web TV. Nayi wabonye? Yego narabibonye. Bavuga umujira wa izine yitwa Toyoyo yaguye mu mutego wabicanye carapfa. Baragapfa batavuze ahubwo baradedembye. None bavuze ibitari byo. Kane Web TV kwitahura ibeshe. None jeho gasha sicyo catumye niha kamwe. Teko byakiye hajya. Nivyo Toyoyo yapfuye. Yego kandi ndibutse ko wari unezerewe. Sha. Kasi namenye ko ari ibyo. Hajya nari mpeje kuraba Kane Web TV. Bavuga ko Toyoyo kaguye umutego wabicanye. Kandi ko kaciye gapfa.
none wariko wihakamwe kubera toyo yapfuye narinzi ko mission natanze bayikoze neza kumbe bwari ububeshi kumbe rero ni watanze mission yo kwica toyo none ikindi nari kumukoza ni iki iryambwa atagira hagati wagira umuhori kiga boss kandi ari murengero agafata abaye murengero ndababaye ko naramuhushije none ga boss toyo yakoze kigushikaho mwicisha nyamuhimbira nyere vyamunaniye kwa mpamarishe yo gushora amafi kandi yitwa no mujera wa izine ari jewe nakoze ibishoboka byose kugira ngo atogwe Zaramunaniye mama we narubaho turaguhemukira akagara afise urakazi wewe none imbwiraho natumye sha yaramuhushije none huwo wewe yamuhushije bigenze gute nobonto buca ngaho bukemera ivyo budashoboye sha bazwa nuko ntashobora kuhibera ngo ndavyikorere boss oya ako kagaye kararenze chef none urashaka ko toyo azimangana vyozesha vyihose ndafise ubundi mukenyuro irya izine nzoyinaniza mpaka batebomoke ego umviriza basha eshe umviriza reka kuca ngaho hatabona ingo twipange ngaha aze kugurura umuryango aca tubona twese hewe kandi sha umviriza basha umviriza muri hari inyuma y'umuryango ni muze ngaha mugabo none Mariza yinjiye tuzakuvuga iki umviriza nazanye ishugwe ngirija duca turi muha gipe naburi ifate sha ucuri muha we umviriza basha oya reka gusarisha Mariza ewe ahubwo ni uri muhanuzi hari umuhungu ahishugu wundi nimuhore mweni muzi kwizara yumvikana kabasha ngucya toyo araje mweni tijya shugwe akira akira karibu bestiarashera karibu bestiarashera emwe ivyo ni ibikiga yo merci pour les fleurs mana yanje ndagowe ariko gabasha ibi bintu mungiriye ni ibiki mana yanje emwe ndabuze ningene nifata vraiment merci beaucoup vraiment oh my god ukuri karibu cyane ukuri murakoze ndanezerewe cyane gusura kukubona muri izine yacu nukuri turashima Imana ko yakuzigamye ukaba usubiye kugaruka muri twebwe icyo gituma twiyumviye rero kukugira akagasyo kiss kugira tukwereke ko tugukunda kandi ko dufadikanije nawe umunezero kukubona kandi wasimvye urupfu kujya mutego ntiwari woroshye nukuri Imana ibandanye kutuzigamira abakorege nimufashe ewe mara ya ariko gabasha nukuri sinzi ko ndonkaho mera naho meretse byukuri muranezereje muri kino gitondo nukuri murankoreye umuti kwe nubwo mudashobora nyene kuraba mu mutima wanje ngo mubone ingene hasa ariko ndabashimiye cyane nukuri ego ibi binyeretse ko nkorana n'abantu bafise umutima w'urukundo ego rero munezerwe ndi muzima ndakomeye hama ndashima Imana cyane ko mfise abakorege nka mwebwe nukuri muragahorana uwo mutima kweli hama nagira nsabe gatoyi gipe yigire ngaha impande yanje jewe ego gipe gera ngaho uzobukotse ndaje nukuri nimugira ingorane nta kibazo gipe nagira nukuri ndagushimire imbere y'aba bantu bose nukuri uyu gipe mubona naho hari byinshi tudahuriza ko yarabirengeye aragerageza kunkingira nukuri reka ndabasabe mu mumpera amashi menshi cyane
ego hama murakoze cyane ye burya na jewe natangaye nkuko kwanyu ego ibi bintu byanshikiye byaranyuguruye amaso cyane gose byaranyeretse ko hari igihe nk'abantu kubera ibyashitse muri kahise kandi ugasanga sinababirera aho bitereye ikibazo gipe Imana ikumpezagirire mugenzi nukuri urakoze cyane nanje ndaryohewe vraiment kandi ndagushimiye ni mumumera amashiye ubu narabonye neza ko nzi igice kimwe cy'ukuri ku byabaye ku byabaye ahi rusange nzi igice kimwe vraiment ubu ndicuza amakosa nakoze kubera ukutamenya iyo menye ukuri ku byabaye byose hari ibyo ntari gukora n'ukuri yego gipe urakoze ndagushimiye toyo sa muhore cyane n'ukuri ibyo byagushikiye nibyo byashikiye n'abandi ba jeune benshi kubera kutamenya ukuri ku byabaye byose hari abagiye baragwa mu mitego y'ababahenda basura besha birababaje cyane ubundi amakosa yabaye muri kahise yarakwiye gutuma twikosora kugira tubeho neza ibyo uvuze ni n'ukuri cyane Marisa n'ukuri basha twebwe nk'ugwaruka tuze turiyubara murabyumva cyane tureke kwinubana ahubwo turondere kumenya ukuri ku byabaye byose muri kahise sivyo twese hamwe n'ukuri dufatane mu nda hami rusange haboneka amahoro arama okesha no hanyuma ntuzusubire kuzana inzoga yapfubye urabyumva ntuzusubire kuzana inzoga yapfubye ugurura iyi ni sawa ugurura bwana funde ko wicaye wenyine hari urindiriye wapisha ndi kumwe n'inyota yanje gusa kandi nisawa ntangorane ukunda kwicarana wenyine gafunde uno munsi byagenze gute shareka mwami ubu naratahuye ko nkwiye kuza ndicarana jenyine abanyarusange narababonye neza uko mumeze bebasha bakugize iki ko bavukiyemo kandi ubazi neza ivyo navyo nibiki wapi mugabo hajye umuntu biragoye kumumenya mugabo uho narabakenyuye bari inywana ni inywane wowe ndabona uriko uraduhindurira ndone habaye iki eka Jesse nkunda abantu b'injyajya sinkunda abantu b'injyajya abanyarusange narabonye muraba hypocrite bwo guhepfa wose none naje ushyushiramo hewe funde none bo oya we kameme twarakuranye ndakuzi neza abandi bose ito oya nawe wapi oya nawe reka kucufatira abantu mu kivu yego aba hypocrite simpakanye ko batarimo mugabo si bose je baronemera wewe gusa kwanza nibakomera icupa nimba tagasigenza office oya ntangorana akazi ndagakorera hanyene uwe kadogo nzanira icupa ngaho sha kandi nyaruka shamwa jewe numva vraiment nababaye ibintu n'inapanze byose byahagaze none mbe nyine bimeze gute bimeze gute nyine ko business yanje yose yahagaze kubera izina ya Melanie baranemukiye urate amafaranga nari nashize muri exportation y'amafi ukuna ngana kabisa ndakumva sha kajya n'agahombo kanini mugabo rero kurondera ikindi wowe urakora kuko ntiwoguma wicara reka sharika we nk'ahantu ubona wahakorera ikindi kiko kinyabaki ubu nari nzi ko nshaka kubateza imbere none ndabira muri business nuko mugabo birashika ugahomba mugabo urabandanye ugapambana ugakora nta kundi reka sharika uhebera hanyene je wapi bona nopfuma nisubira guma upambane nta kintu na kimwe mbona wakorera wifitiye amafaranga ngaha burya niwo buri kindi ukora wopfa kurondera kandi ibintu birahari birabaze uhamenyereye je nariyumviriye narabutse sha funde urazi ikintu mbona ukora kandi kigezweho je mbona woja mu bintu by'uburimyi mwana uko nyene urondeye itongo rikwiye urashobora kurima kijambere kandi ukaciba umugwiza mbuto oya shaka bigeretsaho nta mafaranga yanje noja guhamba mu kuzimu wabisha kuvuga ko wowe se umugambi wa funderi cyane hariye kubera igishafunde mbe urazi amafaranga ari mu burimyi nakubwiye wigeretsaho amahera yanje sayo guhamba mu kuzimu nta mu bivu
Ega mami naho nahombye amafaranga ndacyayafise haragera ko mfata isuka. None basi wewe wiyumvira kuzoca ukora iki? Benyene funderi bucakora iki ni mu bice bizokurikira. Ubu naho ni wa mwata wasomera intererano mwatanze bw'igice giheruka, ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tuanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Hari shigwa mwamukuye mu kiyago ca condo na toyoyo ni ikihe? Intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri ndiho kubwayo Janine aba mu ntara ya Muramvya ku musozi wa Ruhinga. Yagize ati numvirije ikiyago ca condo na toyoyo, icigwa nakuyemwo nuko twebwe abantu twese twuva ibuzimu tukaja ibuntu tukajijuka nka toyoyo. Ati kuko kugeza ubu toyoyo yaratahuye ko ikosa rikorwa n'umuntu ridakorwa n'abantu. Ati yarabonye ko n'ivyo yagiriza abaseruko ko atari bose babikora. Ahagwariye yarabonye umwasi n'umukunzi. Ati nubwo abaseruko bokora ikosa kugeza ubu aratahura neza ko tofatira mu kivunga. Yarangije agira ati ese twese twojijuka nka toyoyo tukavugisha ukuri. Ati kuko barayamaze bati ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi. Irutingabo Francine nawe wo mu ntara ya Karuzi muri commune Nyabikere yagize ati ego cyane mu kiyago ca condo na toyoyo harimo inyigisho nziza kandi ikomeye. Ati kuba toyoyo yigaruye akavavanura n'amacakubiri akabona ko mu baseruko hatariyo inkozi z'ikibi gusa atahubwo n'abagira neza bariyo. Ati co kimwe no mu barengero atari ntungane bose. Reka intererano z'uno munsi tuzibandanirize kwa Prosperi niyo saba wo ku mutumba wa Muyaga. Yagize ati icigwa nkuye hagati ya condo na toyoyo nuko condo yagerageje kwerekana umucuri hagati y'abaseruko n'abarengero. Ati nubwo vyoshika bagacanamwo harimwo abashobora kugirira neza abo badasangiye umugwi bigatuma naboshira ku ruhande abandi bajijuka bakanywana. Reka tubandanye tubasomera intererano nazo mwatanze ku muhora wa WhatsApp aho Elvis Ndereyimana avuka muri commune Bukemba mu ntara ya Rutana ku mutumba wa Muyombwe. Yagize ati icigwa nkuye mu kiganiro ca condo na toyoyo ati nuko baba baseruko canke abarengero hashobora kwadukamwo inkozi z'ikibi. Ati rero toyoyo si vyiza ko yogoma keki ikibi ku baseruko. Ati kuko uwo yari yizeye niwe yahatswe kumuhitana. Ati rero toyoyo yomenya ko yaba umuseruko yaba umurengero ashobora kuba inkozi z'ikibi n'akarengo abarundi barayamaze ngo nta mwongo buri sato ibidahizwe. Ati rero yotahura ko ababi atari abaseruko gusa ati n'abarengero hogwadukamwo ababi. Ati kandi toyoyo yiyumviriye neza ko yoshimira abamufashije na kare n'ivyo bigira ubumuntu. Hashen Shimira Imana nawe ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Yagize ati icigwa nakuye mu kiyago ca condo na toyoyo ati nuko natahuye ko ku mpande zose haba ku barengero canke abaseruko abantu bakora iciza bariyo n'abakora ikibi bakabayo. Ati kuko nta bantu baba babi bose hama hariho bazima mu mugwi umwe. Reka intererano z'uyu munsi tuzirangirize kuri umunwa yatashoboye kwivuga izina. Yagize ati icigwa nakuye mu bw'iki kiyago ati nuko atari vyiza gufatira abantu mu kivunga. Ati umuntu yorabwa kubwiga ibikorwa vyiwe. Ati kuko mu migwi itandukanye harimwo abeza hakabamwo n'ababi. Ati kindi abakiri bato bokumvira impanuro z'abakuze atariko bagashishoza neza yuko ivyo bababwira ari bijana mu nzira nziza. Ati kuko hariho abafata abakiri bato bakabagira inguvu zo gukora inabi. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha. Dusabe n'imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tudashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho ni wa mwatwasomera akabazo ku gice mwejeje gukurikirana. Toyoyo aricuza ko kutamenya ukuri kose kuri kahise kwatumye akora amakosa mu gutunganya ibikorwa bimwe bimwe vya izine. Mbega ibi vyashikiye toyoyo mwumva vyumvikana gute? Ndasubiramwo. Toyoyo aricuza ko kutamenya ukuri kose kuri kahise kwatumye akora amakosa mu gutunganya ibikorwa bimwe bimwe vya izine. Mbega ibi vyashikiye toyoyo mwumva vyumvikana gute? Akabazo murakumvise mukamufisha umushikiriza nimutwandikire kuri ya numero 61 ubusa ubusa 9 eka nabo wowe wifuza kwironka igikino muri Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp twandikira kuri numero 61 ubusa ubusa 9 tugaheza tukagushira muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 8 muri rwa rukurikirana rw'igikino muri Ukuri. Murakoze tuzoba dusubira. Cari igikino muri Ukuri. Muri Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.